Inshuti bagenzi ndabaramukije mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye. Uno munsi rero nagira tuganire ku vyerekeye amagara y'abantu na cane ingwara y'igisukari benshi bazi ku izina rya diabete. Ingwara ya diabete rero ni ingwara ifata abantu kenshi giturumbuka batanabizi ko banayifise, ariko nagira ndababwire mukurikirane ino video ndababwira ibintu bitandatu bishobora kwereka yuko urwaye diabete. Bishobora kukwereka yuko urwaye diabete, ndababwira n'ivyo umuntu yokora kugira ngo yirinde ingwara ya diabete. Rero diabete ni ingwara rero cane ifata kuvyo bita insuline ziba zikorwa nabi mu mubiri. Hama rero hakaba hariho diabete abantu bavukana, hakaba na diabete abantu bandura bakuze bivanye n'ukuntu baba barigenjeje mu buzima. Uno munsi rero reka tuganire rero kuri iyi ngwara. Ikintu ca mbere gishobora kukubwira yuko urwaye ingwara ya diabete ni reka ndababwire bitandatu. Ica mbere nuko wumva inzara, naho wowe uri kurarya ukumva ushonje cane, ukaguma wumva inzara umwanya wose. Ico ni kimwe mu kintu gishobora kukwereka yuko urwaye diabete, naho wowe uri kurarya ukumva urashonje gose. Si kuvuga yuko mugabo umuntu ashonje yumva inzara iminsi yose aba arwaye diabete. Ndiko ndababwira ibimenyetso bishobora kukwereka yuko ushobora kuba ufise diabete, kuko ni vyinshi, ni bitandatu nababwiye. Ica kabiri wumva inyota, hama ukumva nyene ukumva urumye, ukumva nyene mu kanwa hakaba humye nyene, ukaba wumva humye mu kanwa, ukaguma wumva inyota. Hariho rero bumva inyota umwanya wose. Rero iyo wumvise inyota ntoca ugira ngo urwaye diabete, ariko ahubwo terateranya bya bimenyetso byose bitandatu ubanze umenye ko ufise iyo ngwara. Ica gatatu naco ukaguma ushaka kwisinzirirako, wumva ukenyukiwe umwanya wose, kumva ushaka kwisinzirirako. Abenshi bahejeje kurya cane niho baba bumva yuko wenyine agaca ashaka gusinzira umwanya wose yahejeje kurya. Mwibuke ica mbere nababwiye inzara nyinshi, naho uri kurarya ukaza wumva inyota, nukuma mu kanwa, ukaba wumva umumye mu kanwa, ukaba wumva ugomba kwisinzira ko nyine kuguma wumva ubururu. Ikigira kane naco ni kubona ibikeke mu maso, ukabona amaso atabona, umengo wahumye, ukabona umengo wahumye umwanya wose, umengo wahumye. Ni kimwe ushobora kukwereka yuko urwaye ingwara y'igisukari, ariyo ngwara ya diabete. Ikigira gatanu, iyo urwaye ibisebe, urwaye diabete kenshi ntibikira. Hari n'abandi basanga muri ya myanya ntovugira ngaha, ugasanga hariho ibisebe, agasanga hariho ku maguru, ugasanga ibisebe bitaboneka neza ivyo arivyo, ariko ntibinakire. Umuntu ugasanga kugira ngo akire igisebe biranagoye. Ikindi naco no kubwira ni ukwihagarika kenshi. Ugasanga ijoro nk'umuntu agiye 3, 4, 5 mw'ijoro akama arara ariko arasohoka, kwihagarika ku mwanda mutoya, urine, kugira pipi. Abenshi bazi iryo zina kubera barutse ubu. Ivyo ni ibimenyetso bitandatu bishobora kukwereka yuko urwaye ingwara y'igisukari, ariyo ngwara ya diabete. Nagira ndabigusubiriremwo. Ubwa mbere wumva inzara nyinshi naho uri kurafungura, ukumva inyota, ukumva wumye mu kanwa. Ica gatatu ukumva wisinzirirako, ukumva uburuhe bw'umwanya wose. Ikigira kane ukabona ibikeke mu maso.
ikigira gatanu ufashwe n'igisebe ntibikire udusebe dusanga turi hariya mu myanya ntababwiye mu bihimba by'irondoka dufate n'icya gatandatu naho ugasanga wihagarika kenshi mu ijoro ukaba ufise ivyo bimenyetso bitandatu ejo mu gitondo uvyuke kwa muganga rero ari nico kenshi nk'ivyo bikurikirwa no kuba wavyibushe cane ukabona ufise ibiro vyinshi ukabona uterateranje n'ivyo ndakubariye cyangwa ukabona iwakorotse ibiro abenshi bagenda kwipimisha babonye kare yavyibushe akaza abona ataye ibiro umwanya muto agaca abona bya bindi bitandatu nababwira ibi bimenyetso aho ihutire kwa muganga rero kuba munini si ukuvuga ngo ni ikintu kiba oya nimba ufise metero na 80 nukura no kuvuga ko utarenze ibiro 68 iyo rero warengeje ibiro nka 80 ufise metero na santimetero 68 ukashikana ibiro 80 aho wowe ushobora gusanga woba ushobora gufatwa niyo diabete kwera ibiro bibaye byinshi hariho rero umuntu yaciye yibaza ati none ko jewe namaze gufatwa na diabete canke ivyo bimenyetso byose ko nabironse nokora iki ubwa mbere ihutire kuja kwa muganga ukurikiza impanuro ziwe wipimishe iyo bita glycemie amaraso bagufata bakagupima ko utagwaye diabete icyo ni ikintu ca mbere wokora imbere y'ibintu vyose nimba hagize ikintu wikeka muri bino kugiye ihutire kuja kwa muganga warafashwe rero ukaba wararingiye no kwa muganga hariho cyangwa utaranagenda ariko ukaba wumva bitokubangamira ibindi ko ndakubwira hariho ibintu bishika nka bitanu woshobora gukora iyo ufise nk'indwara iyo igisukari ni kugira rondera ingene ugabanya ibiro hama ugabanya ibiro mu gufungura neza si kuvuga kwa muri kurya inyama kwa muri kurya ibintu by'ibisukari oya ahubwo no gufungura indya zikwiye cyane cyane ari mu bintu bisa n'urwatsi rutoto hama ugire siporo imisi yose bavuga abahinga yuko nibiburi ugenda iminota 30 ku munsi nimba uri mu biro nawe ukazurahaguruka ugatembera gatoya ni kuvuga rero iyo bakubwiye ngo ugire imisi yose siporo ntabwo ari byiza gukora siporo nyinshi ugasanga umuntu amaze isaha n'inusu ku munsi imisi yose isaha n'inusu amasaha 2 amasaha 3 cyangwa akavuga ngo reka mfate siporo ngo mu kwa gatandatu no kwa Mungu ngo niwo mwanya ndonka akagira siporo y'amasaha 3 kuwa gatandatu akagira nini y'amasaha 3 kwa Mungu buzo buri kuri yica ahubwo ni minsi yose kandi atari cyane atari siporo iza kukubabaza kuko iyo ugize nyinshi naho mwabumvise ngo yapfuye mu siporo ashobora kuba yarafise iyo ndwara cyangwa izindi ndwara iyo ndwara y'isukari cyangwa abagwaye n'iyindi ndwara akagenda akagira ubuhe burengeje umubiri udashoboye kugira hama ikindi kintu rero gikomeye cyane kandi ukaba uri umuntu unywa itabi ndakwinginze ukibona ino video ucurihagarika kandi ni warihagarika uzocuza ngaho tubwire muri commentaire yuko iyi video yagufashije ugashobora guheba itabi kuko itabi riri mu bintu bimwe bishobora gutera indwara ya diabete cyangwa bishobora kubangamira no kuvuga yo urwaye diabete ukongera ugafata itabi ushobora kuba uriko wiyicira ubuzima rero ni video ntureke kuyiha n'inshuti zawe kugira ngo bavyumvirize n'abagenzi bawe ubasangize no video kugira ngo uvyumve ico ni ikintu kigira gatatu nababwiye kugabanya ibiro no kufungura neza nababwiye cya kabiri ko ari kugira siporo iminsi yose hama ukareka itabi ikindi naco ca kane no kuvuga nari nababwiye gufungura neza ni ca kane no kugabanya ibiro bishobora no gutuma ihera yose ishobora guherika gukavamo burundu kubera wagize wagabanya ibiro
ibindi navyo ikigira gatanu ni ibintu bavuga ngo abantu bavyibushe cane bibagira ngo ahantu ubuvuzi buteye imbere bakagenda bakabagabanya ibiro bakoresheje ibintu vyo kubabaga ibiro bigasigara bitoya bagakuramo ibinure bimwe bakabita ariko ico iwacu turashobora kushikira rero imbere yo kurangiza reka ndakwibutse ibintu bishobora kukwereka ko urwaye indwara y'igisukari ubwa mbere wumva inzara nyinshi naho uba uri kurafungura ubwa kabiri wumva inyota nyinshi ukumva wumye mu kanwa icya gatatu ugasanga uriko wisinzirira ko ukumva uburuhe bwinshi icya kane ukabona ibikeke mu maso ukahagwa nk'uko umengo ugomba guhuma icya gatanu ufashwe n'igisebe ntukira ubusebe usanga buri no mu bihimba by'irondoka cane cane hama no kwihagarika kenshi mw'ijoro ivyo bintu bitandatu ni ufate nk'ankama hama ibindi navyo bitanu wokora wamaze kurwara navyo ndabikwibutse ni ukuvuga no gufungura indya zigereranye ni ukuvuga kudaguma ufungura ibintu vyinshi cane canke ibintu vy'inyama za ruje canke ahubwo ugafungura ibintu vy'imboga ugafungura inyungu amateke isukari ukayiheba ibintu hariho abaronka cane cane ibintu bisa n'urwatsi rubisi amasarade ugafungura amasarade bibaye ngombwa ugafungura hariho abo nigeze kubona bavuga ko ufunguye rimwe ku munsi diabete yokira n'ivyo navyo ni ukuvuga kuri abantu kugisha inama abaganga bakakubwira ibintu vyo gufungura n'ivyo kudafungura ni ukuvuga gufungura neza ni kimwe mu vyo wokora ubugira kabiri wokera siporo imisi yose hama wanywa itabi ukabireka hama kugabanya ibiro hama no kwibagisha mu bantu bari mu bihugu biteye imbere bashobora kuba bamaze kuba babikora rero ndabasavye kugira ngo ino video mushikirize abantu bose mwibaza ko bashobora kuba barwaye diabete canke bayigwaje canke abo ishobora gushikira bose hama nyandikire muri commentaire mumbwire iko mwabifashe n'ingene mwanamwe mwiyumva hama naho gutaha mu zindi video nzobakorera Imana ibahezagire murakoze yari Jerome Kazabukeye nkuko mwama muri kumwe murakoze